Ego. Bonjour Chris, ni sawa. Salut. Ego, merci. Ah. Ndashima sha. Hari ikintu numvise numva nyine trop. Donc on peut quand même apprendre, bon, expliquer. Parce que ça s'est passé sur ce panel, ça s'est passé sur TikTok. Okay. Comme tu dis, tu as été un peu choquée d'apprendre la nouvelle via les réseaux. Et tu l'as dit, c'est dire. Tu as dit que selon son humeur, il a pu annoncer votre fin de contrat avant que ce soit le cas. Il faut que tu saches que nous, on l'a pas forcé. D'accord? Paulin, c'est une grande personne. Quand vous avez fait votre contrat, quand vous avez discuté du moment où vous alliez résilier ou comment il se sentait, etc., nous, on n'était pas là. On faisait des lives, mais il n'est jamais nous dire. Il n'est pas venu nous dire. C'est vieux. Maintenant, sache que voilà, il a fait ce choix de dire ce qu'il a dit. Ça a blessé pas mal de monde. Il n'y a pas que toi. Il aurait pu contrôler ses mots, contrôler ses émotions. Bon, on est désolé pour toi, mais il faut que absolument que ce n'est pas nous. C'est vieux. On a juste parlé de ça la veille à la Bibona. Il a link le lendemain et il a décidé de venir de son plein gré. C'est vieux. En tout cas, j'ai suivi l'extrait, même si j'ai pas suivi toute la conversation. Ça aussi, c'est pas bon. Il faut essayer de voir toute l'histoire, parce que juste prendre des petits extraits comme ça et puis commencer à... Non, j'ai vu la façon dont elle avait introduit, tu vois. Ah, ok. Tu as senti quand même son humeur. Yeah. Oui. En fait, j'ai compris que c'était pas une question que vous lui avez posée. C'est lui qui a parlé tout simplement. C'est dire, franchement, vraiment, on l'a laissé s'exprimer. On n'a pas intervenu. C'était vraiment un discours de son plein gré. C'est vieux. Maintenant, ikindi numva yuko novuga kuri ivyo nyovuze qu'il t'a donné l'argent de 5 millions, qui t'a laissé tes chansons, etc. Je pense que étant la personne qui était en train de financer tes projets, pour moi, c'est le minimum des choses. Quand tu fais un contrat avec quelqu'un d'abord tu demandes 5 ans et puis après, bon, ok, vous vous entendez sur 4. Après 4 mois. Et t'es à l'amiable, c'est très bien, tant mieux. Quand ça peut se résilier comme ça. Mais, entre temps, on a décidé mon position d'île. Tout avait chai. C'est bien. Parce que c'était lui qui finançait. Il y avait ses pourcentages, c'était ton travail, mais le financement était oui. Non, je connais pas les termes du contrat, mais est-ce que c'est faux? Comme je l'ai dit, en fait, il y avait personne qui pouvait genre juste partir comme ça, tu vois. Au les contrats, il y a des devoirs et des droits, tu vois. Donc, dans ces devoirs, on était obligé d'être liés jusqu'à 4 ans, s'il n'y a pas de problème, tu vois. Mais il y a une option comme dans tous les contrats de résiliation, tu vois. Donc, à partir du moment où les deux parties se mettent d'accord sur quelque chose, ils peuvent implémenter. Quand c'est à l'amiable, c'est normal. Quand c'est à l'amiable, c'est normal, tu vois. Donc, mais on a fait le choix. Le problème n'a pas été créé par toi. Je suis désolée de te couper. Non, comme je l'ai dit, le problème c'était pas le mien. Bon, à moins qu'il estime qu'il y avait un problème avec moi, mais comme j'ai expliqué dès le début, le problème ça a été avec d'autres artistes et tout. Et comme je te l'ai dit, vraiment les histoires, j'ai cru que c'est ce que comme j'étais même avec Dramatique, c'est comme ça que ça s'est, comme j'ai expliqué, tu vois, il a dit à Dramatique, tous les projets qu'on a travaillé, je te les offre, tu vois. Je ne sais pas comment il a pris la situation, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais ce que je sais, il était démotivé avec ses histoires et comme tu l'as dit, j'ai aussi pris le choix d'accepter la proposition de résiliation. C'est pas comme si il me l'a forcé. J'aurais pu refuser. J'aurais pu lui dire, tu sais quoi, on continue. On continue.
Mais j'ai pris le choix d'accepter parce que j'estime à partir du moment où la personne vient auprès de toi et que la personne te dit, tu sais quoi, absolument, comme je suis aussi très disponible et tout. Je pense qu'il y a vraiment pas d'intérêt de continuer dans ce sens parce que c'est de ma carrière qu'il s'agit, tu vois. Oui, ça serait aussi un bras de fer qui n'est pas nécessaire, je pense. Mais exactement. Aruhanu, c'est là en fait où je veux te faire comprendre que tu ne lui dois pas la vie ou ce qu'il a fait, ce n'est pas vraiment un cadeau. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il s'est engagé dans un contrat avec toi. Les pourcentages étaient là. Il avait ses gains de base. Maintenant, si il veut arrêter le contrat, c'est son problème. Mais non plus te laisser comme ça dans la rue, c'est pas non plus la solution. Sorry gato Alexoline. Sorry gato icyo nashaka kuvuga. Ngira ku bibazo abantu bamwe bamwe barabaza mu bintu Chris MB yari yasiguyemo bimwe na bimwe kandi vyumvikanye neza, ahubwo ikibazo cyari gihari eske muri contrat yari ihari umuntu nimba ari manager yahagaritse iyo contrat, wewe nka Chris MB twumvise yuko Pole yakoresheje umutima wa kivyeyi n'ivyo yashizemo ntavyo yigeze akuramwo, kandi yaravuze ati amafaranga ya YouTube uyifashije. Sorry gato ndacavuga. Okay. Uyifashijemo mu bindi bikorwa vyawe, mu bindi bintu uriko urakora, ariko hariho n'ayandi masho mwakoranye nubwo utavuze menshi, numvisemwo yo evenement mwakoranye na Inosb, ngira hariho n'izindi ariho yaronsemo ama pourcentage, nawe twizere yuko atari kirenga, ariko akaba yarahisemo kuhagarika kontra bivanye n'ibintu yariko arahura navyo mu muziki n'abandi baririmbyi ariko arakorana nabo. Washoboye kuvuga Modokamati ntituzi ikibazo cabaye gushika ino saha, nimba ukize nimba ukitubwira. Y a pas de problème quoi, c'est juste dans le contexte nyene nabivutse. Okay, yumva nyene yaracitse intege. Ese guhagarika kontra nawe ukavyumvira ku mihanda bitaraba officiel, nawe ukaca ufata umwanzuro wo gufata wo kwigira officiel ukavyandika ku mbuga, eske habaye ikintu cyo guhagarika kontra ku mu manager canke arundi muntu kuri wewe ubona yuko ataruhombo rurimo canke we ntaco kwishuza management kuko ahagaritse kontra atangorane zivuye kuri wewe? Est-ce que je vais déjà rebondir sur ce que tu as dit avant, tu vois. Moi, avec DJ Paul, on n'a pas travaillé une Viogu Fashion. On a travaillé under contract, business, percentage. Je veux que ça déjà, ça soit clair, tu vois. Et ce qui s'est passé, c'est passé. Et comme, bon, je connais pas la personne qui avait intervenu, ça ne m'empêche pas d'être reconnaissant, tout simplement. L'un n'empêche pas l'autre, tu vois. L'un n'empêche pas l'autre. Et j'avais des bonnes relations avec Didier Paulin avant même qu'il me propose de travailler, parce que on a travaillé mon macho, tu vois. Pendant la période, ce qui s'est passé et on a décidé ensemble de résilier le contrat, et même après on garde de bonnes relations. Donc je ne sais pas si c'est assez clair, mais voilà, c'était une décision qui était la sienne, qu'on a discuté, on s'est mis d'accord ensemble, et ensuite voilà. Sinon actuellement je travaille, je suis seul, j'ai pas encore eu le temps de me réajuster. On va se faire des histoires qui sont récentes, et avant de faire aussi quoi que ce soit, je vais aussi patienter à mes résiliations de contrat, parce qu'hier on a discuté, il m'a dit il allait m'envoyer le document dans peu de temps, donc voilà. Est-ce que kuri we ntuyumva yuko yoba yaragukoresheje nk'umutego kuko yari karategura izindi nzira zo guhagarika kontra yiwe, akavuga ati sindamusaba ibintu runaka kugira kontra niyahera
ntibizogende mu bundi buryo kuko no musi kuravuga ati jewe narakurikije ibyo twavuganye muri contrat ariko niwe yahisemo kundekera bimwe ku giti ciwiwe ntimva ko barimo nka piège baravuze ko biva n'izindi ngorane reka arahura nazo mu bandi baririmbye akavuga ati sishaka ko bose bazogenda baramvuga ukundi ukuntu ugasanga wewe baragukoresha nka piège cyangwa ho umuntu ahagaritse kontra muri kontra ntituramenya ibyari byanditswe muri kontra uwo tubwira basi muri make ibyari byanditswe muri kontra uko byari bimeze. Bon, je ne pense pas que ça soit important parler des détails de la contrat parce que je ne pense pas que on a eu un problème dans le contrat. Ouais, on n'a pas eu de problème au niveau du contrat. C'est on a vu vous dire. Franchement, je ne sais pas, je ne peux pas juger ce qu'il pense, comment est-ce qu'il voyait les choses, ce que je sais, Yuko, de la même façon, Yuko, j'avais accepté de signer le contrat, avec la proposition qu'il m'avait fait, c'est de la même façon que j'ai accepté de le résilier, moi. Ok, excellent. Chris MB, sorry. Sinzi ko twoha ijambo Rexoline gato yavugize. Peut-être, qu'est-ce que je comprends, peut-être avec Paulin, le problème est ailleurs. Mais avec MB, il a dit clairement que mon contrat, il y avait quelque chose pour résilier à tout moment. C'est ça MB. Donc, le gars avec MB, ils ont travaillé ensemble, ils ont fait des concerts. MB a eu son pourcentage comme vous quoi. Mon contrat genre il y a un pourcentage. Mon ndirimbo de YouTube, Paulin a dit garde ça pour toi. Je te donne parce que c'est moi qui fais la résiliation de contrat. Exact. Ok. Et après aussi il a dit comme c'est moi qui te laisse, je donne encore 5 millions. Quand même ça pourrait un peu te soutenir. Ok. Exact. Et aussi après je serai toujours là pour tes projets futurs, si tu as besoin de moi, tu vois. Exact. Et on peut pas la mettre, genre, la corde au cou à Paulin parce que il a le choix de résilier. Et puis, l'artiste a été d'accord avec ça. Le seul petit genre bémol qu'il y a eu, peut-être c'est ça a été annoncé avant que Babivuga Ali Babili sur les médias. Yeah. Sinon, le problème peut-être Molondel est peut-être ailleurs, mais avec Chris MB, il a dit clairement que ça s'est bien passé et aussi il a eu aussi genre un soutien et il a encore un soutien avec lui. Exactement. Très bon résumé. On accorde. Ok, merci beaucoup de Colin. Sorry gatoya nitwa Dikapi. Sinzi brother wa Genius actually ashaka gushikiriza sinzi ko nico nyene kuko nuzenye tse ya kibajije ni kijya nyene kuko byumvikanye ngaha je nibaza yuko franchement di Paulin no kuri contrat vyari vyanditswe yuko mu mwanya wari wose ashobora kugira kusayiningira ijya contrat bakagira amanuzenye yabo kandi n'ubyo byabaye so jewe muri jewe numva yuko Paulin yagize ivyo we yumva ashaka kandi bivanye na contrat uko yabivugaga na Chris MB ari ikibazo twari dufise ati none benshi bari bafise ikibazo ati kuri ijya contrat est-ce que ko Paulin yavuze ati ngo bayirize donc bayikure mu vyo bavuga donc cancel novuga gute bayihagarike right. So est-ce que vyo vyara Chris MB ashobora kuvuga ati ngo no ngo kubera iki tubihagarika memba ugire guteme Paulin yamubwiye ati amafaranga ari kuri YouTube ibintu vyose twoba twaragiranye ama projet ndabiguhaye so jene baza yuko atakino gihari à propos y'ivyo avuze kuko nivyo nyene abantu bose bari bahagarika eske Paulin yoba yafashe ibintu vya Chris canke yoba yashatse ibyo bahungutsemo vyose yoba yarabitwaye no mu gihe bakoranye baragabuye ama percent uko bavyumvikanye kandi Chris yari d'accord na Paulin yari d'accord ibintu vyagenze neza brother wa Genius akire mu ijambo ntibagabuye ama percentage yose
kuko ama percentage ya YouTube Pole yarayamuhebeye. No, ndiko ndavuga mu gihe cya consent. Ivyo baba baravuganye kuri contrat barabishiseko bose yarabaye Chris yarabaye d'accord Pole yarabaye d'accord, right? Hageze mu gihe bavuga ati release ya contrat, Pole yaramubwiye ati gumana amafaranga ari ku YouTube. Nibaza yuko yaba ari kibazo Pole afise yari kumubwira ati tugabure. Sorry. Je vais répéter un truc, il est important. Résiliation de contrat, ça se fait à deux. Si décision est, ouais, en fait, je pouvais refuser. Je sais pas si vous comprenez ça. Je pouvais dire, non, tu dis le contrat, tu vas tu vois. En fait, c'était une proposition. En fait, proposition, tu refuses ou bien tu acceptes. Parce qu'on était normalement, on était liés pour 4 ans, tu vois. Donc, j'avais le droit au Vuga en continu, tu vois. J'ai pris la décision de comprendre ce qu'il me disait et j'ai accepté. Donc, je voulais un peu préciser ça. Jewe ico novuga ico mbonye. Je kuri jewe nibaza yuko Pole atakibazo na kimwe bafitaniye na Chris MB. Biboneka kuri Chris MB, biboneka kuri Pole, kuri jewe ndabona yuko atakibazo na kimwe Pole afitaniye na Chris MB. Kontra uko bayisinye nuko bayisinyuye. Sivyo kandi byose byagenze neza. Ahubwo par contre Pole nyene gushira ku mitayi yase gushira ku mitayi mu baririmvyi kandi c'est son droit. Kandi yabifitiyemo uburenganzira. Kubona yuko uko bamugaye n'ukuntu biriko biko biragenda. Pole il a droit yo ko arrêta kuvuga ati jewe na sur ça Ali qui nous ravuga que je suis en train de corriger à chaque fois. Il était sous contrat, il avait les devoirs. Ça veut dire il ne peut pas partir quand il voulait. Je sais pas si tu comprends. Si j'aurais souhaité, on serait encore en train de travailler. Ça veut dire, Yoko, il pouvait pas se réveiller et ensuite il dit, tu sais quoi, moi je veux, Yoko, te guider résiliation de contrat. Oh yeah, c'est une proposition et que j'ai accepté. Donc, Yoko Vuga, c'est son droit peut-être avec d'autres artistes, mais avec moi, il avait déjà signé. On avait tous signé qu'on est liés pour 4 ans et ensuite on a décidé ensemble de résilier le contrat. Ouais. Oh, donc kuri wowe wibaza ko Pole yoba yagize nabi kugenda gusinyura contrat uko muba mwarabivuganye? Franchement, sinzi nimba ivyo ndiko ndavuga biragoye. Ugize contrat, il y a une façon de résilier le contrat à l'amiable. Ça veut dire yuko si vous êtes liés pour 4 ans, Jenda Shora Codes ndavuga, tu sais quoi, je veux partir. Kandi pour partir, peut-être j'ai une opportunité, je sais pas, avec un autre management et tout. Rero, Jenda gusubiza amahera yawe yose et ensuite je vais te donner comment ça s'appelle? J'ai oublié le terme qu'on utilise, genre pour une sorte de Yoko Vuga, pour l'énergie que tu as utilisée et tout, Ndashok Vuga, je vais te donner cet argent et ensuite il a le droit de me dire, tu sais quoi, Nisawa. De la même façon, lui aussi, s'il veut partir, il peut me faire une proposition. Alors, il peut me dire, tu sais quoi, tel et tel, t'en penses quoi et tout. Et c'est ce qui s'est passé. Et la proposition qu'il m'a fait, j'ai accepté et on a décidé de résilier le contrat ensemble. Alors, si tu as accepté la proposition qu'il t'a proposée, right? Et pourquoi tu dis qu'il n'allait pas partir comme ça? C'est parce que j'avais le choix, j'ai accepté, je pouvais refuser. C'est pas donc t'as accepté la tête ailleurs. Non, j'ai accepté de résilier le contrat. Je sais pas comment t'expliquer ça. J'ai accepté de résilier le contrat. Je pouvais refuser. T'as accepté forcément, t'as pas accepté Kugira oh, yeah. Ouais. Je sais pas. Je ne sais pas. En fait, uko je nabitahuye nuko Chris MB yansingorane. Yabikoze ubivanye sorry gato bivanye n'umubano yarafitanye na DJ Pole kandi akamenya yuko atangorane bigeze bagirana kuba yahisemo guhagarika konta uko yacitse intege kandi na Chris MB akabona yuko ataruhombo kandi atakosa na rimwe
bikavana nuko atangurana nimwe abibonamo akemera yuko kontra ihagarikwa kandi yari afise n'uruhushya rw'uko yomwitwarira yuko kontra ibandanya ko bayiheza yabikoze like nk'ubucuti bari bafitaniye kuri no mwanya sibaza eske nta ngorane nimwe Chris MB yo baragiranye na DJ Pole ku buryo DJ Pole yoshika ku ntambwe yo guhagarika kontra bafitaniye nawe eske yoba yabikoze ngo kubera ngo abandi baririmbyi bonyine kubera abandi baririmbyi batari ko barahuza cyo cari kibazo Genius kinje numvise change takanda numvise yuko contrat mu bisanzwe c'était pour 4 ans OK Hama Paulin a dit à Chris parce que nous kuiraba comment je me sens avec les artistes jewe numva nashobora kuandanya contrat mugabo yo contrat iba liya pendant 4 ans aramugirira proposition MB aramubwira ati jewe rero vu ça démotivé sindoshobora kandi kugufasha nkuko basi kuba hafi kuba une épaule pour toi mfise nguvu zose comme avant donc muri contrat hari ukuntu wabigira à l'amiable donc il a fait la proposition à MB hama MB alavyumva et puis il a décidé de dire lui aussi il a dit OK si c'est comme ça moi aussi je suis d'accord qu'on résilie le contrat donc ça s'est fait à deux c'est pas ko umwe yabwiye uwundi ati gumaho genre oya ntugende unagumaho donc ils se sont mis d'accord pour résilier le contrat exactement donc Chris il dit maintenant ko ya ashaka na kugumaho yari kugumaho kubera ko le contrat le permettait de rester pendant 4 ans mais lui aussi il a voulu pour le moment pour dire OK c'est cool moi aussi je m'en vais mugabo Lixoline ivyo bintu urumva yuko bitari professionnel kuko contrat il y a on connaît pas le genre leur contrat si on avait leur contrat comme ça il y aura de A à Z mais lui il dit que dans le contrat il y a deux propositions qui peuvent se faire hariho yuko bashobora kuba le contrat peut genre être rompu à l'amiable ou autre chose, j'ai pas compris déjà, ou l'autre chose, tu vois. Donc lui, il a décidé l'autre option. Est-ce que ninde ubona yarekuriye uwundi? Nano yarekuriye uwundi kubera yuko ils ont dans le contrat ça dit que ils peuvent résilier le contrat à l'amiable. Batarengeje contrat. kandi nta na kimwe bigeze bapfa ku buryo iyo contrat ari guhagarara justement none ushaka amugumize muri contrat alors que il peut pas être là pour lui avec genre comme professionnel gusinya contrat ntwiheze ataco mupfuye il y a des clauses qui disent que on peut résilier le contrat à tout moment si une personne je sais pas pour une pour no mwanya rico nimba biri professionnel wewe twadukeneye kumva ati Chris MB ni batubwira impamvu batumye bahagarika contrat bwa nto uduhaye nyinshi bati ngo ni kubera ibintu ngo bafwe n'undi muntu canke non Chris a dit non kubera ibintu bikora muri industry DJ Pole a dit que il était démotivé non DJ Pole a dit qu'il était démotivé Chris MB a été d'accord contrat ni à 4 ans yabaye demotive kuri ibikorwa korakorana Chris MB cyane yabaye demotive kuri Chris gusa yabaye demotive star kubera acahagarika contract afitanye na Chris MB aho ni hari kibazo yabaye demotive ku bindi bintu hariho clause yavuze ko ishobora kumupermeta le contrat à l'amiable amena photo and video ntimwiyumvira yuko na DJ Paul nimba yari kare investisa muri nuzenya mu muziki wa Chris MB akabona yuko atari karunguka navyo nye bishobora kumutuma ba demotive non erega tant que muri contrat bishobora kwemera yuko ashobora kumubwira ati you know hariho iyo clause ivuga ati on peut quand même résilier le contrat genre d'une façon amiable genre à l'amiable bimba iyo clause ihari il a tout le droit de faire ça il a tout le droit de faire ça droit afisa mu gihe ataraheza contrat nticyumviye nta droit nimwe afise yo gurangiza contrat mu gihe atagiranye ikibazo niyo muririmbyi bari kumwe muri nawe contrat ifise Genius urifise mu warayisomye warayibonye niyo mpamvu ndiko ndamubaza Chris MB eske yo tubwira nimba
hari ibindi bo bapfuye kuko nta ukuntu ushobora C'est pas Christian qui m'a fait ukuntu imeze kontra zose turazizi ntushobora kuhagarika kontra nubwo udashobora kuyizi kontra ari imyaka ine ntushobora kuyihagarika mu gihe atangorana uragira niyo muririmbyi. Justement, même vous savez pas qu'est-ce qui est dans le contrat. Si il y a une clause qui dit qu'on peut rompre le contrat à tout moment, ça se peut. Hariho amapoint menshi mu contrat. C'est pas juste que OK, c'est pour 4 ans, mais hariho igituma, hariho ama clause de A à Z, genre hariho inuzenya. Hano hose hariho ikintu gituma ati jewe si habaye ikintu je peux résilier, on peut régler ça à l'amiable, on peut se parler et puis dire on résilie le contrat. Lixo reka bariko barabaza MB s'il te plaît reka MB yishure mu mwanya w'ibiyo arwaye karanyishura byobagiza gusoma. Bon, à propos de ça, je pense que j'ai assez parlé de ça. Peut-être ce qu'il faut faire, il faut peut-être chercher Paulin, comme on va dire question, peut-être sur les raisons. Ce que moi je peux vous répondre tout simplement, c'est que c'est ce qu'il m'a dit, Dieu et âme guillée, et autre chose. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que j'ai accepté la proposition. Donc le reste, je ne peux pas parler à sa place pour les raisons, Aliko. D'après ce que je sais, personnellement, moi, j'ai jamais eu de problème avec lui. Que ça soit une virement intérêt, c'est lui qui avait proposé de travailler sur 5 ans parce qu'il estimait Yuko ces histoires allaient prendre du temps en fonction de la stratégie qu'il avait. Et hello, si jamais vous pouvez avoir l'opportunité que vous gagnez avec lui, vous allez lui poser la question. Sinon, ce que je peux vous dire, d'après ce que j'estime, moi et lui, on n'a pas de problème. Voilà, je ne sais pas quoi d'autre ajouter. Jenny gatonya nagomba ndakubwire gatonya kuri ico kibazo numvise ni uko nibaza nawe nkuko uri kurabivuga nibaza yuko nkuko wabivuze ivyo yakoze DJ Paul biri professionnel vraiment kubera ni ibintu bumvikanye ari babiri kandi contrat irabemerera kumvikana no kuyihagarika mu mwanya runaka mu kibazo runaka naho ivyinshi tutabizi twebwe mugabo rimwe turaganira ejo bundi mu minsi heze kubijanye n'umuziki w'abarundi w'indundi n'ukuntu ukwiye kubahwa n'ukuntu umuntu wese akiyogira respect ku vyakorana n'uyundi mu masezerano nibaza iyo umuntu agiranye contrat n'uyundi muntu ivyo abandi baririmbye bo hanze bakorana na DJ Paul bitaryoshe cyo bitabaye vyiza mu bisanzwe ibyo ntivyamuraba MB kuko MB we bari muri business ari mu vyasharabe na DJ Paul bivuga yuko ntiyokoresha amasantima y'umutima wiwe mu bintu bijanye na business ahubwo nk'icyo natahuyemo na wewe nk'uko wabivuze ga Genius usanga na MB peut-être ata musaruro yamuzanira ugasanga peut-être yabikora muri style yindi yiwiwe bijanye n'ibiharuro vyiwiwe mugabo abonye peut-être ivyo bindi bijanyemo indogumba hirya no hino agaca avuga ati reka n'ibindi ndabihagarike kubera n'ubundi ntaco nabironkamo. So ikintu gikomeye kuri MB yavuze ukuri kwiwiwe yavuze yuko bobo bavanye igikristo ivyo yabwiye MB kandi urumva na MB kuntu yishura ariko arabivuga professionnel vraiment ariko aragerageza kuvuga mu nzira y'igikristo. So nibaza yuko ivyo bibazo byinshi ga Genius ufise nk'ivyo byo kumenya igituma yagiye kugira resiliation y'ijya contrat bizi hanini we DJ Paul kuko nimba yavuze ngo nukubera abaririmbyi b'abarundi cyangwa abandi baririmbyi yagiye aragira icyo afashije batumye ahagarikwa ikibazo kibagaruka kwibaza kuri jewe none DJ Paul yabikoze ivyo byose kugira bamugira akamana yabigize ivyo byose kugira bamutera amashugwe abantu kuko nimba yabikoze kugira abantu ntibamutera amashugwe ntibamuca intege gukorana n'abandi baririmbyi kuko kuri we nimba ari business nibishobora kumuca intege kuko n'ivyashara vyiwiwe biramwinjiriza ni ikintu kimugaburira kuko ivyashara vy'umuntu biramutunze. So abandi bantu bavuga bo kuga bogira ivyo bashatse nibaza ko bitomwicira ivyashara vyiwe ariko arakora. So nibaza nkuko babivuze ga Genius peut-être nta nyungu ni nabifisemo peut-être yarabikoze yabigiye yagisinye contrat na MB peut-être arazi ko hari ikintu azokuramwo ndaci yabonye peut-être ngera yo kuramo mugabo ubundi business ni business nta masantima aja muri business. So ivyabaye vyose biri ku yindi style uzohamagare Paul ubundi munsi mu mubazi ivyo bibazo
kuko kuri MB yahejeje kuvuga ivyiwe murakoze. En fait Simba kuvyerekeye inyungu Simba ubisiguye neza niyo mpamvu navuze ati bituravye ukuntu ibintu yadusiguriye MB bisigura yuko MB nyene yavyemeye ariko ku ruhande rwa MB niwe yabihombeyemo ariko we kubivanye n'ubucuti yemeye kuvyemera kwemera proposition ya Pole. Story gato ushaka gusanga MB hago yungukiyemwo nawe kubera wibuke yuko uno munsi MB ibintu byose azokora iba umuziki wazosohora azogijana kwijana iba igiteramo cyose azohamagagwamo azoronka ijana kwijana. So uno munsi ikintu ki peut-être ibintu byo kumufasha kugira comment dire babivuga mu baririmbyi ibyo gira mufasha mugire ama promotion y'imiziki yiwe bamufasha ibintu biriya peut-être ivyo bizohava nawe MB nawe azocakura ejo na hirya yejo amenye yuko byose bimuhagazeko amenye nimba ashaka gukora video amenye ati video nimba ari 200,000 bihagaze kuri jewe nimba ntegeza kwambara style nizi bihagaze kuri jewe nimba nkeneye kuronka amamodoka runaka bihagaze kuri jewe nimba ashaka guturunira clip muri Congo bihagaze kuri jewe aco gihe acarondera uburyo bwose kuri kote yiwiwe ntasubira kubuzera kuri management y'undi muntu cangwe ariko nibaze ko na Chris nawe azocarondera indi management yiwiwe personnel bimufasha akazi kiwiwe kuko nashaka kubikora wenyine nawe. Simba hari ikintu tuko turibagira. Simba reka duhe ijambo gentleman nawe agire icyo abivuze ko. Merci Genius umeze neza cyane. Okay, urakoze kumpa ijambo mzee. Jewe iki kintu ngira ndabivuge ko MB data Chris MB kugira ngo yemere gusinya yo arrêt de contrat hari hasigaye 4 ans no kubera abona inyungu kuri we ntiyotubwira yuko yayisinye gusa kugira bavane gusa canke yamugiriye impuhwe canke ngo yamugiriye ikindi kintu novuga ngo cyo kuvuga ngo ni kubera ngo yajya aramugiraga ngo aramubwira samahani ikindi parce que muri business barimo ntiharimo samahani iyo ariko arakora ibikorwa ntiyamubwira ngo gukora ibikorwa amwatiye. So ikintu habwo twoshimagira no kumubaza yuko iyo solution iyo decision yafashe yo kuvana nawe hari kimwe zo muzanira ciza hama Pole nawe nimba yadesize guhagarika business yiwe ibyo ntituvyinjiramwo dukeneye kumenya igituma kandi nimba hari icyo twoshaka kumubaza nkuko Simba yabivuze twomuhamagara tukamubaza ati est-ce business wari urimo ko yateze imbere abaririmbyi imbere bakamenyekana bahagiraho bishikanye est-ce uyihagaritse kuziye mpamvu kandi wari ukenewe muri industry y'umuziki mugabo tukiri muri bya PCMB we kugira hagarike kontra nawe nyine avyemere hariho kuko hari bakora bivuga ngo ama clause abarimwo atumoma avuga ati mu gihe runaka bitazoko biragenda gucanye turashobora kumvikana guhagarika hama nimba ari amafaranga muha nimba ari ivyo bahana bo barabizi na nyene ashobora kuvuga ati okay genda gwaye amafaranga hamize indirimbo mbane ndazicuruza ndagoye izo ndirimbo zawe size ntagire ikicu zombaza hama amafaranga umbaza urumva ndaguha amasheni YouTube yawe ibintu byose amafaranga uzombaza cyane akavuga ati okay reka ndaguha amafaranga hama reka twanziheze turagabura le benefice y'ibikorwa twakoranye bizogenda uko nuko rero Chris MB ikintu no mubaza wewe kuri kontra warufitaniye na DJ Paulin harimo agahaze ku buryo byo gutera uruhagarara ukobandanya ukora akazi kawe cyane ni byari byiza ko muvana kuri wewe kubera ngo ushobore kuba libre ku bikorwa byawe vike twako turabona yuko uratera imbere. Merci Jean. Ok, pour répondre à la question, ce que je peux répondre c'est quoi? Viens de les motifs, viens de motiver quoi. Je pense pas qu'il y ait une situation qui puisse me démotiver parce que même avant Yoko, on signe genre et au contrat, je pense que j'ai précisé Yoko 3 Ghana. Il m'avait cherché en novembre. Je lui ai dit que j'étais disponible en février et ensuite on a signé le contrat en septembre. Tu vois, ça, pendant cette période, en tout cas, j'ai continué à travailler. J'avais une équipe
avec qui ça évoluait bien. Donc je me dis que je reste assez motivé pour pouvoir continuer même après. Et comme tu l'as dit, mais la raison pour laquelle j'ai accepté, si une vient m'a sentiment, c'est parce que j'ai vu il y avait aussi une opportunité de mon côté aussi. Donc voilà. tunakubwira nuko j'apprécie comment tu es professionnel. Merci cher. Nahise ikibazo kuri gentleman ariko tonto mbabarire. Yego. Bon, njye nshobora kuba natahura neza ariko kumbwira yuko umuririmbyi mamba kugufasha kuba uri kurasigura kumva ko umuririmbyi ari hit afite indirimbo abarundi bose bariko barakunda hama akamuha show akagira ibyo amufasha bindi ariko kuvuga ngo ni show yamuhaye kumva ko ibyo bintu ari ubufasha mu gihe umuntu wundi asanzwe ariko arakundwa mu gihugu sinabifata je nk'umufasha bwo n'umuntu aba yakoze abakeneye impembo mamba ari mu buryo biki n'ibiki aba ariko asara ivyo yakoze ibyo yitangiye n'amaraso ko indirimbo ni uvuze igihugu cose abarundi bose baryoherwa ahantu hose bari. J'ai précisé en commençant de parler, Yuko, c'était pas une view au fâche. Tu connais d'où c'est contrat. Contrat, c'est business. Oui, KSMB. Ni kikibazo ni cha gentleman yariko aravuga si wowe. Oya, jewe sinavuze gufasha MB, navuze muri rusange gufasha industry y'umuziki DJ Paul ivyo yakora. Parce que ntituharire yuko hari urugero na MB yo bivuga yafashijemo abaririmbyi ba runaka. Sivyo yarashizemo amafaranga. Sivyo malgré que ata amasantima yabishiramo karakazi yari business arimo. Mugabo twebwe nk'abafani turavuga yuko haje umuntu ufasha yinvestisa amahera yiwe kugira yunguke naba ariko arakorana nabo nk'akazi bashobore kunguka. Je nabivuze antake nk'umufana kuza gufasha muri industry y'umuziki, sinavuze gufasha MB canke bande bose, no navuze gufasha industry y'umuziki kugira ishobore gutera imbere. Nawe atera imbere mu gusace muri uwo muziki. Uvuze? Nawe atera imbere bice muri uwo muziki nyine abantu n'akazi. Twe nk'abafana twe turaryoherwa ko aje kuinvestisa amafaranga yiwe mu muziki. Hama abatipe nabo bacu bakaduha ibintu bimeze neza tugashobora kumererwa neza. Mese DJ Paul muco waro ciwe ndemera yuko ari umuntu yarasanzwe azwi mu bana bo mu gisagara abantu basanzwe banywera wiwe bagenda gusohoka wiwe yarasanzwe azi. Ariko muri industry y'umuziki ataka kumenyekana cyane biciye aca ku baririmbyi. Izina ryo ryagiye kumenyekana mu gihugu aciye ku baririmbyi. Niyo mpamvu ndakubwira bifashisha abaririmbyi so kumva ko bitomwinjiriza ibyo bintu bitamwinjiriza abantu babivuga sinzi ibyo canke uko bivuga we Dikapi we uruhande rwe bashobora kuvuga ati na MB yamenyekanye kubera jewe MB nawe akavuga ati DJ Paul yamenyekanye kubera jewe ivyo ntitwobigumako par contre turabi ibya MB est-ce que azobandanya neza cyangwa hari utuntu tumwe DJ Paul bakorana abona yuko tuzomubera imbogamize hama natwe nk'abafana tuzofasha iki par contre nico nobora twokwirukira kwiyumvira hakuja kwiyumvira ivya Paul we yugaye business yiwe December ega twatumuzi nimbe uko abona na DJ Paul ahindi bonishi twakunze ziwe avayi yuko ahura na DJ Paul we nudukorere hit shamutama abantu barahinga anya barundi barahinga tuzogushikira tuzokuba tukuri nyuma bro don't worry buzo ku muziki mwiza gusa tuzosupportinga nta kindi ariko nimbe uko ahura na DJ Paul twe abantu benshi twe tumuzi sana indimbo zo twe tuzize imbere uko ahura na DJ Paul yasama hit seve uko atagira ngo ngagirwe promotion igize ariko yarasanzwe ari umuntu azwi gusa we nuko umuziki mwiza mutama wewe tukuri inyuma bro tuzogusupportinga nko muri inzu y'umurundi kandi nkuko wanyu bikora gusa sinumva ko yamenyekaye ko ya DJ Paul je sinzi ko nawe yobishigikira tu sinibaza. Alors ça je pense sur ça j'ai rien à dire kandi ingene je pense gentleman yabivuze ivyo bintu on peut pas terminer ces histoires et kandi moi je peux pas avoir la prétention au kuvuga ngo Paulingo ngo yamenyekanye ngo kubera nje yakwe parce que twakoranye c'était récemment donc il avait déjà tout ce qu'il fallait
Donc sur ça, j'ai pas d'avis parce que j'ai essayé d'intervenir sur le dossier Angel, mais je pense que j'ai pu répondre aux questions que vous aviez. Et Kandi, merci aussi pour ndafise akantu gato nshaka kubwira Dikapi reka ndakubwira uko iyo umuntu yitahura akavuga ati jewe nshaka gukorana n'umuririmbyi runaka kuri nuzenye ya DJ Paulin na Chris MB, si ukuvuga yuko ngo DJ Paulin yamenyekanye ngo kubera ngo no, DJ Paulin twari dusanzwe tumuzi n'ibikorwa byo yakoraga, même Chris twari tumuzi ko ari umuririmbyi n'ibikorwa byo twarabikundaga n'imbere yuko yinjira muri lebo ya DJ Paulin. Mugabo uramenya yuko ariyo level uno munsi Chris MB agezeho, maybe ni yari gushobora kwishikanaho vuba, sivyo? Ico kintu tugezo kugitahura nawe nyene, tumuhe amashugwe yiwe na Chris MB tumuhe amashugwe yiwe. Ariyo level Chris MB atari kushikako fast nka kujya Paul yayimushikanyeho, uko bivanye n'uburyo buri mu Burundi twese turabuzi, sivyo? Turabizi yuko economy yacu mu Burundi iri very down. Antuka kuri level Chris ashitse kuno munsi, ndakomeye amashi DJ Paulin. Kandi na Chris MB nawe nyene ndamukomeye amashi kubona yarashizemo inguvu, kuko iyo Chris MB adasohora ibikorwa vyiwe Paulin ni yari kumumenya, right? Kandi kugira Chris yemere gukorana na DJ Paulin kuko yaramuziho bagiye gukorana nawe, urabitahura? So Paulin ego abantu bari basanze bamuzi, mugabo faut oublier que Chris MB yari abantu batari bamuzi. Nka jewe last time naje kumumenyera kuri live Baby Mama yagize n'indirimbo zose nari ndamuzi, mugabo bivanye True Paulin nagiye kumumenya Chris, ndabona n'ibikorwa ariko arakora ko ari vyiza. Ese wibaza yuko umuntu gusohora laka dufate laka $1,000 or $2,000 kugira umuziki uvemo akawusohora? Bro, kuri economy dufise mu Burundi, même Chris yo bivuga vraiment. En tout cas Chris nuko vyashitse kose nuko bitegerezwa kugenda. Le type yavuze ati je amafaranga cishaka kandi kuyashira mu baririmbyi, kandi c'est son droit aussi. Kandi mugabo nawe nyene yararengeye mu yari gushiramo cyane amasantima yiwe y'ubuzima uko ariko arabitambukamo akagenda kubishira muri business. Yabikoze mukundi mugabo sino vraiment Paulin arakwiye amashugwe, yarakoze ikintu ciza. Kandi na Chris nawe nyene bimutera bize nibimukinege, ahubwo par contre abandanye kuri ya rythme nyene bari basanze bakoranye ko na Paulin, binashobotse nawe asabe n'ama aide abantu bashobora kumufasha bamufasha. Mugana faut pas dire que Paulin il a fait ça, non. Kuko de toutes les façons turavuga twese on ne sait pas ce qui est écrit sur le contrat, urabitahura? That's what I can say. Je pense avoir répondu à toutes les questions. Je pense que je vais vous laisser. Je pense que il y a plus de questions. Je ikibazo mushaka kumenya ni kimwe, est-ce que kuva uvuye muri label ya DJ Paulin hari abandi barakurondera ama proposition baze kuronka canke t'as pris la décision de travailler seul? Bon, pour l'instant, quoi, je travaille seul. Kanye aussi, il faut savoir, Yoko, c'était pas officiel. J'ai juste fait un post sur mes réseaux, sur mes canaux officiels. C'était hier, tu vois. Donc personne ne savait ça avant qu'il fasse live. Donc je vais avoir le temps. J'ai besoin de temps pour me réorganiser. Bon, la décision que je vais prendre, je vais communiquer. Mais pour le moment, je continue à travailler moi-même. J'ai aussi des projets que j'ai déjà enchaînés. Donc voilà. Et ma deuxième question, c'est est-ce que tu penses que travailler seul, c'est avantageux ou bien c'est travailler avec un label, c'est plus, il y a plus de désavantages? Bon, on n'a pas travaillé sur une très longue période pour que je puisse en faire une conclusion. Tu vois, on a travaillé pendant quelques mois. Sinon, moi, depuis que j'ai commencé ma carrière, je n'étais jamais entré dans
c'était la première fois que je signe dans un label. Donc sur ça, je pense que si je prends une conclusion, je pense que ça sera un peu biaisé, tu vois. Donc je ne peux pas me faire d'idée, mais ce que je sais, c'est que sans être dans un label, je peux travailler. C'est ce que j'ai toujours fait, même avant. Ok, merci beaucoup gentlemen ku bibazo bagiye kubaza Chris MB. Merci beaucoup brother Genius kuri proposition yawe ko wabonye ibintu byagenze. Hama ntituzi ko hari uwundi muntu yoba afite icyo ashaka kubaza Chris MB. Arafise umwanya. Karibu Akerlene, karibu na Wisdom Kala. Merci beaucoup. Jewe sinje kubaza ikibazo mugabo jewe je vais juste saluer le respect, la compréhension et la bonne volonté de Chris yagize kubera ko numvise vyinshi ngaha mwe mwariko muravuga mugabo tu sais lui il a vu yariko arakorana na Pone, il a vu yarabonye ukuntu Pone arushe sivyo yarabonye kugira ngo afate nkuko yavuze ati yarafise droit yo gushobora kuvuga ati on a fait drafts contrat ntirahera ntituvanako mugabo yarabonye à quel point yarashoboye gutahura yarabonye ukuntu Pone atarameze neza yarabonye ukuntu Pone yararushe yarabitahuye ça aussi ni effort irenze uko mwe mu vyibazabasha sivyo. Vraiment, franchement, Chris, waragize preuve de sagesse iteye ubwoba, tu vois. N'ukuntu, genre, wewe nyene wavuze ati, je te comprends, tu vois. Toi, tu l'as pas seulement écouté, tu l'as compris, tu vois. Warabonye ati, uyu muntu, même si je peux pas forcer kuko, he's not in the mood, urabibona. Peut-être que nubwo maybe warabonye ati nubwo twobandanya mugabo yobikora atari ko arabishiramo umutima tu vois nakazi karyoshe uri kugakora ugashiramo umutima tu vois ukiyumvamo we waratahura uravuga ati ibintu ariko aracamwo biriko biratuma mera gutya nubwo twobandanya nariko bitarimo umutima ego vyo bandanya mugabo atari ko arabishiramo umutima nivyo ryoha alasha tu vois waramutahuye nk'umuntu uravyumva uravuga ati d'accord mutarinze gushwana kandi muravana neza jusqu'à maintenant urumva ko wabivuze ko vous êtes toujours en bon terme, c'est déjà ça. Nous courir franchement, si ça peut continuer comme ça, c'est vraiment c'est vraiment bon. Quand après tout, tu sais, ni business ni vyo mugabo après le business yashobora guhagarara mugabo abantu ubuzima burabandanya mushobora maybe kutabandanya mufashanya muri ivyo vy'imiziki maybe mugabo mu bundi buzima mugahura ugasanga aragukeneye wewe canke wowe uramukeneye mu kintu kanaka canke wowe aragukeneye mu kintu kanaka mukabandanya mufashanya tu vois iyo respect mutuel izoguma hagati yanyu niyo ikenewe cyane tu vois niyo ikenewe kuko n'inyuma ya business ubuzima burabandanya ubuzima bufite ibintu byinshi bitandukanye atari iyo business gusa le fait ko mwavanye neza nico kintu ca mbere nkunze cyane rero n'ukuri bon courage à toi uri umustar urazwi abafana barahari turagukunda surtout je ndakunda n'ukuntu uciye bugufi ico kintu ndabanza kubona naciye bugufi cyane j'aime ça n'ukuri continue comme ça kandi you know uzobandanya utera imbere c'est pas uzobandanya utera imbere ivyo sivyo bizoca bikubera intambara muri carrière yawe tu vas vraiment tu vas uzobandanya utera imbere kandi turahari it was just that. En tout cas, merci beaucoup. Et c'est ce que je souhaite aussi. C'est ce que je souhaite en tout cas. Merci beaucoup. Nkuko Arlene ngira wumvise ikibazo gentleman yari yabajije Chris MB na Chris MB arakimwishyura amubwira ati kuba naremeye ibiganiro twagirana na Pole nuko nabonye ko najewe hariho icyo nzovyungukiramo. Okay, merci beaucoup. Hama Wisdom Kala karibu cyane. You can unmute yourself. Yes, my brother. Ok, je pense que moi je peux partir. Je pense qu'il y a plus de questions. Wisdom Kala ngira yaduza afite icyo ashaka kubaza sinzi ko mu mwanya. Ok. Wisdom Kala. Yo.
Wisdom karawoduzi ijwi gatoya turakumva neza. Yes, navuze ati sorry abanzi nasanze live igeze kure nyaza ko muba mwaje kumubaza ibibazo byose ariko nashaka kumubaza ikibazo kimwe. Go ahead. So MB jewe naza ko je kuri pawe wanje ko ndayibona mbona ko pere yari umuntu mzima ko mwarimu ba investor umuntu wese byageramo biramubabaza bijya kiri ku notable biramubabaza cyane bise yaho inda contract ya now Bon, je pense que si vous avez l'opportunité, comme on dit, comme ça, vous pouvez peut-être développer. Peut-être que s'il va penser peut-être d'autres choses, peut-être qu'il aura peut-être une autre version. Moi, j'ai dit, c'est ce qu'on s'est dit, et aussi c'est ma version aussi des faits. Donc voilà. Sinon, on est en contact. Hier, on a discuté, avant-hier, on a discuté, il m'a téléphoné, donc voilà. Avec une compo. Yeah, merci beaucoup. Barigeze ikibazo nakiri kuwewe ndakumenga ko no bucuba caraheze. Oya ndasavye ico si ikintu camuzanye no musi Wisdom kan ivyo byo kugira ibibazo n'abandi bari kuno musi. Oya ibi si byo twamutumiye no musi muratubabarira kabisa, tumusonere nawe nyene tumuwe so respect aussi ibintu byo kuvuga yaragize ikibazo n'abandi bari ivyo si byo wacu, on a rien à voir avec tout machin tu vois. So ico twamuhamagara no munsi yari kwera dusigurire ibijya contrat yahise mu ruhande rwiwe. Vraiment Chris, I respect you my brother, and tunokubwira gusa I like your job, ndakunda ibintu ukora kandi akeneye support, naje vraiment nzo gushigikira kumwe n'amashigikira abandi basani bose sivyo mugabo. Ibindi bibazo vraiment natwe nyene turabe ukuntu twobibaza na DJ Paul MBS kuvuga ivyiwe pari wiwe kandi twayitahuye bien. Kandi biboneka yuko ata conflit bafitaniye, et ça c'est bien aussi ni kintu ciza gose, ni kintu ciza cyane gose, ndakigushimiye cyane kandi ndasabye yuko nta handi hano hose uzoja gukorana n'abantu uzogume wifata ukonye inyifato yawe ku musani nkuko yitweretse ngaha vraiment yo gushaka mon frère yo dufana apart que tu sens kufana. J'apprécie, merci beaucoup. Christian B, thank you so much. We love you so much, our big brother. Je vais vous inviter. Niba ko twari kumwe mu ishuri raho ahantu uri kurasubira mu nyene tu. All right. Asiatic. Yeah. Ku bantu mutari musanzwe mukurikirana Christian B kuri YouTube twa Christian B, akaba afite indirimbo shasha yitwa Mami Wata. Kubakunze uko yaga ibikorwa vyiwe, you can go on YouTube and subscribe channel yiwe. No ku bantu musanzwe mutamufollowinga kuri TikTok, you can follow him. Yeah, ndimbo yewe Mami Wata ye kuba imenga anye kwa Genius. Christian B, no gusaba akantu kamwe pour votre respect. Genius, oui. Urashaka kugira acapella kuri refrain iyi ndirimbo shasha wasohoye kugira twumve the vibe, twumve the Chris MB wiwacu ka voice kwe kuri acapella, turyoherwe watkuba tugira akaganiro keza watushiye neza kandi umva tushaka twumve kuri kaka vibe kaka acapella kugira tuzomenye uwo turiko turagenda gukurikira. You know what I'm saying?
Bon, je pense que peut-être une autre fois parce que parce que j'ai beaucoup parlé. Chris MB acha vitu ya hivyo, tufanyeze kwa kapera tukado karefre tu kidogo. Maybe next time. Karefre basi kadogo tu, ataka segonda tukadogo tu. Okay, let me try. Right. Let me try any song. Je ferai tout pour que tu penses à moi. Je ferai tout pour le remplacer. Si t'as des doutes, baby, regarde-moi t'aimer. J'ai jamais vu d'aussi belle femme. Il faut la voir pour le croire. Je serai ton premier fan. Sur ton ex, mets une croix. Taki, 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 rumba. Vas-y, descends. Taki, 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 rumba. Vas-y, descends. Toi et moi, sur une chanson d'amour. Même posé sur ton corps, sur une chanson d'amour. À toi de jouer. When you move on the beat, you go fire, my baby. Il est comme un mio. I think it's okay. naringuye mu rukundo ntari umukobwa pe. Naringuye mu rukundo ntari umukobwa pe. Uzi yuko nagira ndakugire crash vraiment kandi uri umutipe vraiment. Nukuri natangiye kumva na kamefu kari mbere yo kandi rije. Wow man. Ufise bro kandi wowe uzote utera imbere man. Uzovugana inbox Chris sivyo? Uze kunyandikira inbox sivyo ga Chris? Uzibona matamashi. Naramaze kubikubwira, remember last time too narabikubwiye right? Uze kunyandikira inbox. Afisa na song for 1 million. Uri single? Ari umuntu yabajije nga uri single? Yeah, I don't want to talk about those things. Utiseke ya de Memphis kandi bafite ukuntu, benshi nga ainda bana na sheri wanje rata ni biroroshe. Okay, mbaza jewe basi Chris ndakubwira baza timide. Oya basi uri single basi? Oya bazo bimbaze inbox. Oh, okay. Thank you so much Chris MB. Turaryohewe gukubona twamaranye nawe ibihe byiza kandi courage mon frère, and uzogira ibihe byiza kandi abashaka gusupporta vraiment Chris MB niba musupporte kabisa kandi bashire ko intege mu kumusupportinga ibikorwa byiwe kuko murabona yuko ari umuririmbyi abikora neza cyane kandi indirimbo ziwe zirakunzwe surtout mu bantu bakundana. Indirimbo zifasha gose nka twebwe turi marié nukuri vraiment mon frère na courage vraiment na passion milolo. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci pour l'invitation. Lydia.